muriko muragira guys. No entertainment muriko wifashe. No entertainment wifashe ukuntu. Happy Star. No entertainment wifashe ukuntu. Ya! Umuntu yitwa Genius Grove reka ndamubloke parce que adola que abantu bari njyajya baza nga ku live yiwanje Instagram ubariko ravuga ngo wape dada yangu Grove woni wari kuri live ejo aho bariko baramvuga ba minimiza jewe nyambarikira unanga muri entertainment ndanga umuntu agirira competition n'uwundi woni wari live ejo kuri TikTok Naba Beni ujya mu escrow ujya musuma ni wari live ejo nabo ni wari live nivyo ntangurirako ni wari live ejo nabo na kubera wamuza kuri live wanje nkakureka but yesterday wariko uravuga ngwiki ngo aragirane ngo aransumba seriously aransumba nakadufise reka ndakubloke ugenda kugakorera hariya mushenzi reka ndakubloke jewe sindi ngyajya genda kuri TikTok yamba ni Genius nyamba ni inde genda kuri TikTok reka ndakubloke uzohora uvyumviranga uvyumva ubwira abantu ngo nibaguhe live genda TikTok singene abantu bigira ubujyajya uri kuza kuri live wanje unyereka aho kumenga urankunda ngo wape ngo dada wa taifa But yesterday nyamba ni igari wari kuravuga ngo neri natse ngo nimbwa ngo ntabwo ngo ari inka yakazima jewe ndi imbwa parce que imbwa zifise ubwenge gusumba inka imbwa zifise ubwisha woyicungisha urugo rw'abantu na abrotse agende nazo koresha izindi account tuzomumenya sinkeneye nakagwikiwe agende hariya kuri TikTok avuga ati Nelly abrotse yes ndakubloka koje kuri account yanje uko mu live yiwanyu ni muhora mumbona ndamubrotse neza cyane navuga ati seriously umuntu araze kuri live y'umuntu akaraba live akagira applaudissement et après agatugenda ku live TikTok akamvuga uko ashaka Wawa Grove wakuva ryari wewe tuzinanye wewe eske wowe waransavye warambagije ati Nelly natukora iki ndakubwira ico nkora how people muzanga mukajajinga umuntu kumenga je wakazi kanje naye ama live akazi yewe je wakazi kanje naye ama live sino kwamandagira live Instagram every day sino kwamandagira inuze live zino japonizo abajapone bambara bagiye gutera aba enemy babo sino kwambala live sino kwamandi live misi yose jonya bana fsivyo nkora ngumanga no promoter ngundi mu journaliste no je sindi mu promoter jewe muvyumve mugende mugire bagiye no kuri TikTok sindi mu promoter jewe jewe sindi mu promoter jewe ndi journalist uravyumva nkaba opera tour nkaba mutabizi mugende mu bibazo abantu bakora muri tourisme ujya mwamamaje muriko muravuga ngo nituzi ico bapfa nituzi kisinzi ngo bizoherera bagomba bizoherere kuko mwijuru nituzohura n'abandi muriko muravyumva tusope ici Kwa navuze live y'umugabo ngene afashe na mugore ngo kujya ngo ntaho bahuriye ngujya ngo abagore benshi ngo baramwiyumvira bande mutubwire abajournaliste bashika no kuri babiri babakobwa bakuritinze ama YouTube channel bavuga yuko ngo ba role model ujya mugore kuri YouTube wo uri kuraza ngavuga ngo je ndaho umuntu akopeta n'uwundi jewe Nelly si mu promoter Nubu nyene jewe muravyumva we fagenda yo tuni ari kwaraza ndaje tuni nje twende kumuchukua dada jewe nubu nyene shaka nobereka urupapuro urupapuro nahawe na Hema FM Hema TV and Radio ruvuga ruti
Nelly Nadia Hakizimana ni professional après avoir effectué le stage professionnel du journalisme. Jewe fise certificat jewe fise inude yubu journalisme niko muravyumva fise certificat ivyo muri entrepreneuria muravyumva fise certificat ivyo muri entrepreneuria inyigisho meruka gukora muri South Africa en ligne ubwo muzamungerera n'abantu bo kuri TV online jewe Hakizimana ngo ujya ngo nimbwa ego ndimbwa wowe uriki jewe ndimbwa parce que imbwa zifise ubwenge parce que imbwa sinzi ko mutunzi imbwa imbwa zifise ubwenge imbwa ni ikintu gifise ubwenge gishobora kugirane gishobora kugukingira kirumva yuko hari umuntu agira azi kukugirira nabi imbwa ifise ubwenge gusumba inka bakuramwe amata inka ihagarara umwibarabarinda umudugu ushaka woza ukayigonga but imbwa iraproteje abantu ifise ubwenge yambi uvuye he uvuye kuraba abana yambi rero yambi jinyo imbwa ni ikintu kizubwe ngabwo mwebwe muri teti mugenda kuri TikTok batayira ki hari umukobwa nakunze bajya bose ari abandi bakobwa bagiye baravuga bati bajya bahungu erega ujya wundi muhungu w'amaso ategereza kumvuga nabi parce que jewe naravuze yuko ari gisuma civya ama passport y'abarundi bagisigiye muri Serbie murabe mu cyumba bagisigiye muri Serbie gitangura kubarihisha amafaranga igihimbiri cy'umuhungu w'umurundi bagibyati dusigaranira ari ama passport dushaka kuyata tugeze muri Belgique tugeze muri Allemagne uzoziduha hama tuguha amafaranga gica tuzoziguha tuzogushimira ubu rero isigaye kibasaba amafaranga gica kirumva jewe na kimeneye insokre nza nganda avuga ati tanga ama passport y'abandi bana reka kubasaba amafaranga uvuye kuri 200 € uja kuri 500 € baha ama passport yabo ubu rero kifise inzigo kubera namaze kugirane namaze kukigira cute face yambu kila fashion yambu sheri wanje umeze neza urumva ni gisuma gifise ama passport y'abana n'ama passport y'abarundi bari za Belgique Allemagne baranse kuzitora kubera yabasavye ngo 500 € mugihe bari bamubwiye ati zitubikire twe dushitse uzozitugira kwera wowe ushitse usigaye Serbie uzoziduha ujye afise inzigo mewe yo mu genius I don't know him ngo je nakuranye no my dear wonye mbora kuranye nawe eski wowe urazi je adona umugabo wiwe babanye mu nzu yaravuze ati bijya bintu byo ku marezo social nivyo bababesha they don't have money DJ Alpha yarabivuze ibintu byose ko byo kuri rezo social azoza kubabwira na jewe baramvuze birigo baravuga ko atarasho ntanga ko atamwana afasha yarabivuze uwo babanye mu nzu yarabivuze nambaye ishapo yaba Japon no musi nuko bakwita amakarate genda rero kwa mama genda jo musi rwani nwera kaji charchije ngaha n'amazuru nka nkipine zahowo kije ngaho kirangaza amazuru omenga na marembo agira cemwo intuzeye kije ngango kije muri live wanje nari ndagikana vuga ati kino ni cyama kiza muri live wanje umufana yabimpaye urasohorira umwana enge gato kije muri live wanje kikaza ngo kije ngo dada wape dada wa taifa uje muri live wanje ngo dada wa taifa. But yesterday wari kuramonda jewe ngo ndimbwa yes ndimbwa ndavyemeye kubera imbwa ifise ubwenge gusumba inka ngo inka bayikama amata eske urazi imbwa ko yama irinda imbwa igwa amahera menshi gusumba inka
turabandana no musi ifoko jewe no singene abantu banza kumva urugamisha Hosy turazinanye ndamuzi cyane ndazi kuva twitangura hasi ku bintu vy'akazi Hosy ni incomparable avec Nelly. Tu es clair? Merci beaucoup. Incomparable. Unamusi umukobwa wawe ama umukobwa wovyara wovuga ati umwereka akazi ka Hosy n'akazi ka Nelly ariwo yo kwiyespira ko gusomba. Rero niyagire nugira ndabazi bose Burundi ni n'abagenzi banje bose ndazi ukora n'amasacrifice gusa byundi. Merci. Plus jamais kukompara Hosy na Nelly. Plus jamais. Icyakabiri inate ariwo yo kwiyespira ko gusomba. Rero niyagire nugira ndabazi bose Burundi ni n'abagenzi banje bose ndazi ukora n'amasacrifice gusa byundi. Merci. Plus jamais kukompara Hosy na Nelly. Plus jamais. Icyakabiri Merci. Plus jamais kukompara Hosy na Nelly. Plus jamais. Icyakabiri. Icyakabiri. Nini sasa? Sorry. wabivuze n'uyo eske ndakubaze Beni jewe nawe tuzinanye ryari turi inshuti ryari wewe wowe ko umulash pot wowe uri umulash pot wewe ugenda ufyeta intuzeye ibirato vyabo wowe bakwaye ibiganiro kenshi wa mu matimu yabo nindatazi yo kuri magore magabo wewe Beni nindatazi ko ari kuri umugabo umugenzi wanje hehe Beni wowe uribagiye ko 2023 tu m'as cherché ndagufashe wewe ku organiza conference ivyo bintu vyango vya sexual amari vya sexualité igitega wewe ngo plus jamais wewe eske kubera iki wari uziko Nelly utamwemera wari waje kundondera jewe ndagufashe ku organiza conference igitega wewe Beni wewe ugenda urafyeta ibirato vyabo kugira baguhe kugira bagupromotinge aha abafana bagenda kuri YouTube y'ya mukecuru bakaraba ibiganiro yaguhaye wowe ibiganiro yaguhaye wewe ba secret minushe kuri Magic TV wewe après ugacitangura kubadiraga ukababurira indero wewe mushenzi wani wiko uravuga ngo yo en fait Djangati c'est quoi ça uno musi jewe ndi kuri uno musi ni pasika pourquoi uyu mulash kit nyamba ni mulash post nyamba ni mulash kwa uri kuragenda uvuga ngo jewe ngo please jamais ngo no compare pas ngo wewe jewe uri kurangeranya abantu kuri YouTube bafise ama studio micro zitandukanye micro imwe yatanzwe na Pierre iyindi tangwa na Rutazaro na Lazaro iyindi genda gutangwa na Yohani iyindi genda gutangwa na Berenari iyindi genda gutangwa na Pierre iyindi genda gutangwa na Toma studio ifise ama micro atandukanye abantu bagiye baramuha tuzi aba diaspora yagiye araririra baba ugacuza kuvuga ngo jewe ngo timo compare nawe jewe akizima uri kura compare n'abantu biriko barihigwa ama voyage bagenda muri za China bahura n'abagabo babandi jewe ushaka ndabivuge vyose wewe timo compare avec qui toi le pité wewe umwescro ni ndatazi ko ari umwescro écoute si wari ku compara nabo wewe waruzi yuko jewe ndi hasi ntagira ubwenge nkawe waza kundondera ndagufashe ko organiza ama conference mu ntara ya Gitega wewe wandonde wewe avec bene ntare je ndi muri bene ntare uza kundondera wewe waje kundondera wewe hari yabuze uwundi muntu avuga wewe combien de fois we naguhoreye wewe combien de fois wagera fois passé ufata video ugenda kuvuga ngo ikintu ngo Burundi ngo bupfa ngo n'u Rwanda ngo nuko ngo ari inzara yahe wo Burundi bwarakureze mushenzi matako wo Burundi bwarakureze wo ugenda uhenda ufise udukobwa muri Kigali byose baza ko atavyonzi ugenda uhenda udukobwa muri Kigali ufise udukobwa tubiri wamubesha n'ubu so mois d'avril wowe wari Kigali wewe wamawicisha Kigali wewe nindatazi ko wubatse nabi wewe nindatazi ko wubatse nabi
wowe ndatazi ko ubatse nabi ndatazi ko urugo rwawe ruri ko rurayumba yumba c'est pas même si tu as une enfant tu as même le courage yo kwangrosa toi chapati pindwa wewe chapati pindwa wewe Saint Joseph mungagara wewe mu baskuti Saint Joseph wafashe bangahe ku nguvu wewe yize français sorine yize français ko uyu yahejeje kuri ntuzeye mbeba yitagure kuri imanitse mu akwijabe kuri etage ndende ninatazimanitse ko yari ishure ry'ibirofa ninatazi ko imanitse yari ishure ry'ibirofa abantu biriko muraraba live muvuge yuko imanitse ari ishure ry'ibirofa yari suguma twese suguma njimbere wewe Beni wewe imanite urayiheza ucugenda kwiga hehe mbe investe bambwiye yuko igyambere yatangiye mbani kuri Grarake biranka ucuja baragutema biranka umwaka wa mbere ucuja kuri Rimyere umwaka uranka naho nyene ucuraheba ucutangura uwescro kandi ngo wescro tangiye kuva wiga interna moi je connais tout de toi jamais kuza jewe muzamu mprovoka jewe nimumbona mu matimu yiwanyu nimumbona mu bintu vyiwanyu s'il vous plaît nidusangira I beg you jewe mukuri mumbabarire sinkeneye abantu mwaba mushaka kugira hane mwaba mushaka kwama muri ko muraprovoka I don't like this shit thing wewe bamutema yarananiwe n'ikijuju n'umutwe vide servo yiwirubitse nk'igikopo basobamwe mwijoro cha usiku cyo gisazi cikigaho ngo neri natse jo turanzinanye jo ntidusangira wowe twahuriye muri conference wowe kuri ntuzeye kuri ofromboya uranyinginga ngo ndagufashe utegure conference ngo ndagufashe gutegura conference ninjiye muri bene ntare rujya gwaruka ngo gwisha bya sexualité ngo tuzunguruke wewe uramusiri kuvuga ngo niratera wewe timo compare avec une pétasse asohora umugabo mu nzu je timo compare avec une pétasse asohora umuntu ze timo compare avec une pétasse afise channel YouTube uramubaza akoreka amafo afise nta fo nimwe afise zijya mikro zaguzwe n'abagenzi bacu muri diaspora umwe yatanze mikro isa gucya undi atanga mikro isuku guys muraminyuza muragenda kuri ya channel YouTube murakoma mikrasa beje wa wafi beje wa matako yako mukeneza muje kuri TikTok mumvuga ko mushaka but sinzo kwemera umuntu nkompara n'uwundi sisnyaneko wewe ninde tugenda genda muraba ama video kuri YouTube yamuhaye ama video menshi ama interview menshi wowe ninde tajuenda fusana mugenzi wanje obukirindo uheraniye amahera mushenzi udashome no kuriha 200,000 ufitira abantu udashome no kuyariha wewe chichi mambo udashobora no kuriha amahera abantu ugenda uwinyegeza wewe wagiye urajya amahera abakobwa abana bononye bangana gute wewe nabonye muhirise wigirisha ngo umusexologue wae my dear show us ama certificate yawe twereka ama certificate yawe yuko uri the best umusexologue and then tuzovuga tuti okay my dear Jojo zangamvuga ati murambabarira narabeshe n'umusexologue uri umusexologue wahe wewe ko na Google ritakuzi go googling my dear go googling Beni murabe yuko ari umusexologue yarose meme na certificate kuri Google but genda mu googling nari nate baraza bababwira ati nari nate n'ugenda kuri ChatGPT mugumumbabaze muti nari nate ninde barababwira ati nari nate n'uyu wewe genda utwereke ama certificate ufise wowe ngo nkoreke mu Faransa bwaso bwa nyoko cyangwa bwo ngaho kwa nyoko kuruwa kugacimbirika nyoko kuruwa ugacugenda ngo kuvuga ngo nari nate ngo plus jamais wewe urate plus jamais cyo kisigura wewe plus jamais tuzi plus jamais mu kibimba y'abantu bishe niho nyaboko ryabaye bishe bavuga ati plus jamais nuzosubire gufata amamo amwe muzamurayazana mu butiko bwaye ngo kuri TikTok kabozi mucho shop yambu abantu mushaka ibintu vyiza muje muraja muje kwa Fabrice mucho shop
afise ibintu biri classe vyiza abakeneye ama design ya interieur arabereka Jinyo rasuye gusura muri live genda mugugoringe jewe nkeneye abantu bagugoringa wo ugende uvuge ngo plus jamais na mushenzi wowe plus jamais wewe ukompara nande wewe ukompara nande wewe ngo plus jamais we are not the same level kuko jewe ngo afise icyubahiro cyaje cyo kwama ariko aratuka president nico cyubahiro cyo kwama ariko aravuga ko imipaka icyafuye nico cyubahiro cyo kwama ariko aratuka embonera kure ngo barashonje nico cyubahiro ariko uravuga wewe icyubahiro cyasumba Nelly nate icyubahiro cyasumba Nelly nate ashobora gupostinga passport y'ubuntu yatakaye umunyeni kaboneka ashobora gupostinga ati ibi bintu biriko bigende nabi bigatoregwa inyishu ashobora gupostinga ati turakeneye yuko his excellence ahura n'abasani rigenda kuri Twitter yanjura ama live nagenda bavuga yuko dukeneye ko president ahura n'abantu bo muri entertainment iraba merekredi bazoba bari mu Gitega guhura n'abantu bo muri entertainment wewe uwo muntu wemere yagize iki atari kuvuga ati ngo jewe ngo mabukwe wanje ngo nzari uburofa no mushishura uwo niwe uri kuravuga ngo ntangana Nelly nati narababwiye ati show us the account banking twerekane hama muce muzamugire ntuzezanyu mugire comparison I don't like blah 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 ni muzane tuje mu mabanki kuko ujya uza gusanga dafise meme na kopeke genda kuri ChatGPT mubaze muti Nelly nate mugende kuri Google mubaze Nelly nate wewe Beni bakubaza nkande genda mumbarize Beni kino kirofa cy'umugabo urugo rwananiye kiriko kiragenda kirirwa muri Kigali gihenda abakobwa bari hano la fois passé chagiye gihenda mu diaspora nge kwanza ngire ndeke no kukwerekana isura la fois passé chagiye gihenda mu diaspora cyaguma gishaka ba diaspora bari hanze cyaguma gishaka kugenda kuba hanze kirabeshi mu diaspora wo muri Europe arategura vyose kimubesha kugira kingwagiragire mariage kica kirakwepa kirajya amafaranga uyo wahenze aba diaspora banga ushakanda bavuge ushakamvuga aba diaspora wewe wabeshe uno musi tiera ngo kuri TikTok ngo sexologue wahe watate yako wanyokuru wawe wasogokuru wawe wewe Chinabye entertainment Enter to Bluetooth. Bluetooth cancelled. Bluetooth connected. Jinyo ushobora kuja kuryama. Ja kuryama. Kuryama nabi. Ofate sometimes sinahura how umuntu wese yava ngo Nelly nati. Umuntu wese jewe mbanipoye mbajewe nibereye mu vyiwanje tinarababwiye ati nta buzima bwanje muzo mbe muriko muvuga iki mwebwe jewe narababwiye ati jewe ndakora ubuzima bwanje subwa réseaux sociaux kandi nimuzopfa mumenye sauf que niyo hagera umuntu agatangura jade peut-être muzovuga muti ebwa hundi Nelly nate nyatari bati jewe sinkunda abantu baza kunkompara parce que jewe ndazi how nigita how mvyuka ijoro how nshobora kuryama ijoro how nshobora kujya munsi wose ndiko ndirukira mu mutwe kubera ivyo mba ndimwo and then mukaza mumbona ku marezo sociaux jewe sinzo kugera ndabereka uwo bavyaranye wenyene we mushenzi Beni chapati pindu wawe mshenzi maraya mwizi kahaba cha usiku ari abantu